Shalom, 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 shalom bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Ukwemera kuvyara ubuzima ni mama nyishu ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese umwe wese aherereye. Turagarutse mwarya jambo ry'Imana. Imana iduha n'umugisha, Imana iduhe umutima wo gutahura ico iriko iraturondera ko, ico iriko irashaka ko tumenya, ico iriko iratwigisha, ico intambwe ishaka kuduteza. Uno munsi n'abarambiye tusoma Matayo igice ca 6, ndahera ku murongo w'9. Nuko aravuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Nuko kuko nimwaharira abantu ivyaha vyabo, na So wo mw'ijuru azobabarira namwe. Ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo, na So nawe ntazobaharira ivyaha vyanyu. Imana idufashe cane. Iri jambo ni jambo maze imisi ndiko ndigishwa mu buzima bwanje. Murabizi abakristo mu kwemera kwacu gutandukanye, canke se mu madini atandukanye, ariko iki gisabisho ca Dawe wa twese ni igisabisho twese duhurirako, na cane cane ko ari Kristo yakitwigishije, ari we yatwigishije gusenga gutyo, na cane cane yuko ari isengesho ryavuye ku mutima w'Imana. Iri sengesho rero ni icirore ca buri muntu wese. Jewe mama nyishu rimbere icirore, nawe rikubere icirore. Ngo nuko ngo musenge mutya, aravuga ngo Dawe wa twese uri mw'ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe. Ukiri ngaho wumva umengo amina, bimeze neza. Arabandanya ngo ubwami bwawe buze, ngo ivyo ugomba nibibe kw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ngo mu bugombe bw'Imana si kugenda utumbereye, hari naho uzunguruka ari ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana hari aho busharira, ubugombe bw'Imana hari aho buremera, ubugombe bw'Imana hari aho buvuna. Ariko yaratwigishije gusenga ngo ubugombe bwiwe ngo bibe nk'uko igomba kw'isi no mw'ijuru, bibe nk'uko igomba ku buzima bwawe, bibe nk'uko igomba mu muryango wawe, bibe nk'uko igomba mu mafinanse yawe. Urazi yuko mu bugombe bw'Imana hari naho ayo mahera utunze mu nzu iba igomba kuyaterura ukayazanira mama nyishu akarya. Waruzi yuko mu bugombe bw'Imana ka gahuzu gashasha shere aba yakuguriye, hari aho ibigomba ko kajya gahuzu ugatora ukagashira umupfakazi runaka. Iyumvire rero, hari naho aba yakuguriye ako gahuzu ka Noheli, canke yakwereye agatenge ka Bonane, mugabo ngo nguce uterura. Iyo dusenga rero ntidupfe gusa gukubita iminwe, ariko dufate umwanya twiyumvire, ufate umwanya wirimbureko. Mbega Kristo igihe yashinga novuga ngo rino tegeko, cyangwa se igihe yatubwira rino sengesho, yadushaka kwiki, yaraturindiriye kwiki, yaragamije iki? Ngo bibe uko ugomba kw'isi nko mw'ijuru. Imana idufashe cane. Ngo uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Bene data, nshuti bakundwa, ako kantu k'ivyo kurya bidukwiye uyu munsi
jewe ubwanje ndiko ndakubwira aya majambo ndacabwira umukama ati shoboza. Uko niba hari umuntu ahora abaye inquiète, niba hari umuntu ahora agerera kure, niyo mbona nkabona, urabona wowe undi ati ngo mpanze amaso ku misozi nindeyo ntabara. Hari igihe ushika mu bihe ukabona nta mbere, ukabona nta nyuma, ukabona nta y'ikiro cy'ibiharaga ufise, ni ukuri ndahungabana, atari uko uwo munsi ntaba nafunguye, ariko uko umwana w'umuntu ateye umengo dushaka kugira ibyo dufunguye uno munsi n'ibyo twabitse by'intega kazoza. Washika mu banyabwenge ho batubwira ngo il faut faire une économie, ni ukuvuga ngo bivuga ngo dutegerezwa kugira ngo ibyo twafunguye uno munsi ariko tugire n'ibyo tuzofungura ejo. Iyo rero bishitse tugasanga ibyo bintu ntavyo, biratuma tugerera kure, biratuma duhungabana, cya gisabisho cya dawa twese tugasanga twacibagiye. Ariko Kristo ntiyatwigishije gusaba amasitoke. Niwe bironka ni haleluya, tera haleluya ushima Imana. Ariko nutanaronka na stoke, nagira ngo ndakwibutse kwiga yatwigisha gusenga, yatubwiye ngo dusabe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Niko bimeze. Nanje ndi mu mwitozo, nanje ndiko ndagerageza kugira ngo numve ko ico kintu cofata, kugira ngo numve ko ico kintu nokibamo. Ariko Kristo azodushoboza ni gahoro gahoro. Ndagomba kukwibutsa nkuko nanje maze igihe ndiko ndibutswa, maze igihe ndiko ndizwa. Umva ndakubwira, uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Point. Ivyo dukeneye, ivyo dukenye, Kristo arabizi. Yambika amashugwe ku musozi, agaburira inyoni zidakora, ntizirima, ntizihinga, nta mirima zifise, nta bigega zigira, ntizitonda iperu, nta kazi zifise, ariko Kristo arazigaburira. Kandi umuremyi w'inyoni ni nawe muremyi wawe, kandi uwo muremyi w'inyoni weho yakuremye mu ishusho ryiwe. Inama ibanje gukorana mwijuru, bavuga ngo hinge tureme umuntu mwishusho ryacu. Ararangiza aguha uburenganzira, aguha ubushobozi n'ububasha kuri ibyo biremwa. Ni ukuvuga ngo ntiwari ukwiye guhangayika ngo uhangayikishwe n'ibyo kurya, ntiwari ukwiye kuruhishwa n'impuzu wambara. Ibyo ukeneye byose Kristo arabizi, kandi niyabona ko bikwiye, akabona yuko bibereye, arabiguhereza atangorana. Arabandanya aravuga ngo uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ngo abari mu myenda yacu. Nshuti mukunda, ako nakabaza kaniniya cyane. Ndibaza jewe ndakuzanira ino jambo, ariko nawe wibaze, mbega Imana hamwe yo guhebere nk'uko wewe na vya bindi na kwa kundi nyene, hamwe Imana yofata ingingo yo kuguhebera nk'uko wewe nyene uhebera abandi, vyogenda gute? Je ndavyibuka yuko ari igihe ngeze aha hantu, uturekura ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira, naca nceceka nkaca ndahakwepa. Ariko sha ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe twoginyegeza, naho jewe nabikwepa, naho jewe nabisimba, ariko Imana yoyo yarizi ibwina, yarabona ibwina, yarizi le fond de ma pensée, yarizi uko ndabibona, yarizi uko ndiko ndabibamo. Nagira ndakubwira, ijisho ry'Imana rirasesa rigasesangura. Ijisho ry'Imana nta hantu namwe woginyegeza, nta na hamwe. Aravuga ngo kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa muntu. Umwansi ariho,
umugwanizi arahari, uwugira gutya ku buzima bwawe arahari. Nkunda kubwira abantu ngo Satani yagize akantu gusa akororerwa hasi, nta mahirwe ya kabiri yahawe. Ariko je nawe ngo igitabo kirabumburwa, ubundi ngo abamarayika n'ibinyabuzima harabura n'umwe yoza kuducungura. Ariko umwami w'abami arangije gusoma ariya mateka aravuga ngo jewe ndagiye gucungura ubwoko bwawe, ndagiye gucungura ubwoko bw'Imana, ndagiye gusesa amaraso yanje kugira ngo bariya abantu baharigwe, kugira ngo bariya abantu bazokubona. Nico gituma Shetani ntazigera tunezerererwa, Shetani ntazigera aruhuka ngo tubeho, Shetani ntazigera aruhuka ngo twavanse. Umubi ariho, wa mugwanizi ariho, bisaba ngo duhore turi maso mu gatondo, ku murango no mw'ijoro, wohora uzirikana ivyo, wohora utakira Imana, wohora ubwira Imana ngo wa Mana we ntutererana wa mwansi mubi, ntuntererane kuko jewe jenyene sishoboye. Birasaba ngo umfate amaboko, birasaba ngo unkomeze, birasaba ngo untambukane iyindi ntambwe, birasaba ngo ungumize ku mugongo. Kuko narasomye ijambo riravuga ngo abo nahetse bakiri bato ngo nzobageza no mu zabukuru. Aravuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo ngo na So wo mw'ijuru azobaharira. Bene data mwumve hariho kondisiyo. Bya bindi mwibwira ngo ni ivy'ubuntu, ngo turi mu gihe c'ubuntu, ngo twarahariwe, ukumva wo kwitwara uko wigombeye, ukumva wogenda uko wigombeye. Nagira ndakubwire ngo hariho une condition, ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo ngo na Data wo mw'ijuru nawe ngo azobaharira. Rero turi benshi twama turiko turavuga ngo Data wa twese uri mw'ijuru. Zirikana gato, ndagomba ngo uzirikane gato. Eske Imana yo kunezerera? Eske uri kurabivuga Imana, umutima w'Imana wohamanya n'uwawe ko vy'ukuri ivyo uri kuravuga ari ukuri? Wibaze nanje nibaze. Mwami Imana adufashe, adushoboze kuzirikana kuri iri sengesho. Nta sengesho rize rirutiri, iri ririmwo vyose, iri ririmwo ukuri kuzuye, iri ntiririmwo amarangamutima, iri ntiririmwo amajorwa y'umuntu arushe, iri ntiririmwo umuntu yikunda. Iri n'isengesho ryavuye ku mutima w'Imana, iri n'isengesho ryuzuye, iri n'isengesho ryikwiye. Niwaribamwo, niwarigenderamwo, niwabitambukiramwo, uzoza ubona nawe Kristo akugirira neza. Imana yo mw'ijuru, Imana nyiramahoro, Imana nyir'urukundo, nukuri nidusegure, nukuri nidufashe kugira ngo dushobore guhazwa n'ivy'uyu munsi, kugira ngo dushobore guharira abandi, kugira ngo dushobore kuba mu kuri no mu muco, kugira ngo bikunde tuzoyibone, tuzoyigumbire. Shalom, shalom, shalom.